Teme y'uno munsi ivuga ngo tema de hoje diz: reka twige ntitudendebukirwe. vamos estudar e não desanimar. Nitunesha canke niturangiza Se terminarmos e vencermos, natwe tuzoshirwa ku ngoma. Amen. nós também seremos colocados no trono. Reka twige ntitudendebukirwe. Vamos estudar, aprender e não desanimar. Nitunesha Se vencermos, natwe tuzoshirwa ku ngoma. nós também seremos colocados no trono. Amen. Abo baririmbyi bavuze vyinshi ngira mwavyumvise, Os cantores falaram uma coisa que ouvimos, ariko nagomba tuvuge makeyi kuri iri jambo, kuri iyi gitero ca mbere canke iyi rofe baguma basubiramwo. mas queria falar um pouco acerca deste Ivuga ngo duga muje kw'ishure ntimutinye ibibasita. Diz: subam, vão à escola, não tenham medo. Ibibasita Não gusita sinzi ko muvyumva. Não tenham medo das coisas que vos apertam Turi kumwe. ou que vos sufocam. Hanyuma ngo ishure niyitanga ubutegetsi. A escola é que dá a presidência. Ngo abamaze kaminuza nibo ari abatware. Os que concluíram a universidade de faculdade, eles que são governadores. Ibigeragezo navyo ni mashure. As tentações também, elas são lição. Reka twige ntitudendebukirwe. Então vamos estudar e não desanimar. Ninanesha nanje nzoshirwa ku ngoma. Amen. Também ser colocado no trono no reino. Hanyuma mu nyuma bavuga ngo twihangane turi mu mugongo wa Yesu. Amen. Depois eles dizem: vamos pacientar, estamos nas costas, na mente de Jesus. Dusome amajambo y'Imana. Vamos ler a palavra de Deus. Ka dusome reka dusome ngaha mu Baroma. Vamos ler o livro de Romanos. Abaroma n'igice ca gatanu. Romanos capítulo 5. Turasoma duhereye ku murongo wa gatatu tugeze ku wa gatanu. Vamos ler a partir do versículo 3 até 5. Abaroma igice ca gatanu ku murongo wa gatatu tugeze ku wa gatanu. Romanos capítulo 5, versículo 3 até 5. Hama turasoma n'Abafilipi kane ku murongo wa 12 kugeza kuri 13. Depois vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 12 até 13. Abafilipi kane ku murongo wa 12 na 13. Filipenses 4, capítulo 12 e 13. Hanyuma na Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 16 ku murongo wa 33. Depois do Santo Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Kumbure ibindi bice turaza kubivuga ko mwanya n'udukundira. Depois vamos falar de outros versículos, outros capítulos, se o tempo nos permitir. Icete candikiwe Abaroma igice ca gatanu umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu havuga ngo, reka duhere ku murongo wa mbere kugira ngo kumbure twumve ico ariko aravuga umukozi w'Imana Pawulo. Abaroma gatanu duhereye ku murongo wa mbere havuga ngo, nazamaje bivuga ngo biva ku kwizera. None rero ko twatsindanishijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezerwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Umurongo wa gatatu, kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezerwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Amen. Romanos capítulo 5, vamos ler partindo do versículo 1 até 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado
trata até na fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Abafilipi 4 ku murongo wa 12 kugeza kuri 13. Filipenses capítulo 4, versículo 12 até 13. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira umurengera. Muri cyose no muri byose natiwe ibanga mu byo guhaga no mu byo gusonza, yo mu byo kugira umurengera no mu byo gukena. Shobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Amen. Filipenses capítulo 4, versículo 12 até 13 diz: sei que está abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Katurangirize mu butumwa bwiza kubwarizwa na Yohana, Vamos terminar a lição do Evangelho segundo João, iki gice ca 16, capítulo 16. 16 n'umurongo wa 33. Capítulo 16, João, capítulo, versículo 33. Avuga ngo ibyo bibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mu isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Amen. N'aya majambo São estas palavras apupanijwe muri iyi teme ngo reka twige ntitudendebukirwe, nidutsinda canke nitunesha natwe tuzoja ku ngoma. Amen. são estas palavras que estão reunidas neste tema. Vamos estudar e não desfalecer. Amina. E aprendermos e vamos ser. Amen. Umenga ntimwitabira, ngira Para que ntimukunda não responde. ntimukunda kwiga. Ninde akunda kwiga? Quem gosta de estudar ou aprender? Abanyeshuri mumanike intoki, tumanike amaboko. Abanyeshuri Alunos ou estudantes? ukunda kwiga amgumize ukuboko. Ninde adakunda kwiga? Mumanure mwese. Mu banyeshuri ninde adakunda kwiga? Nos alunos, quem não gosta de estudar? Ntimubeshe, si bose bakunda kwiga. Não precisa, não são todos que gostam Vugisha de ukuri. estudar. Ninde adakunda kwiga mu banyeshuri? Quem não gosta de estudar, alunos? Aho ntaho babanza gusunika no kugenda kw'ishuri babanza kukubyura wansi. Tem pessoas que precisam empurrar, acordar na cama. Gostam de novo. Reka tubireke, ariko kuri murakuzi, si bose bakunda kwiga. Vamos deixar isso, apesar de... Okay, mu banyeshuri ninde hariho umuprofeseri adakunda canke yigeze kumwisha atakunze? Então, os alunos... No mu bakuze turane, umuntu yigishwe n'umuprofeseri adakunda. Vamos deixar aqui um professor que não gostava. Muvugishe ukuri. Sejam sinceros. Ndabona bariho. Okay, reka tugezaho. Ninde yigeze kwiga icigwa adakunda yanka mugabo akaciga tu? Quem já aprendeu, já teve uma aula que não gostava, ou disciplina neste caso, mas teve de estudar. Okay. Abari ku ishuri canke abamaze kwiga, ninde mu kwiga atigeze agira ingorane, byose byari byoroshe, yagiga aryohewe? Então, os estudantes, só estudavam, quem estudou e não teve dificuldades em nenhuma Nta numwe no ngaha mu batanu. disciplina, não teve dificuldades em nenhuma disciplina. Wabonye rero ko ukunda ishuri, bamwe bavuga ngo mwese murakunda amashuri, none Então, é uma questão de gostar da escola. okay. Ninde yigeze guca mu ishuri imwe ikamworohera ntagire ibibazo akumva byoroshe? Quem já passou por uma escola e teve facilidade, Okay. tudo fácil. Okay. Ninde yigeze guca mu yindi shuri ikamugora kumva umenga yobivamwo, bikamugora nani? Uma outra escola e teve dificuldade, se vive nada aqui, até a vontade de sair. Sawa. Ivyo vyose izo ni realite zo mu kwiga. Então, isso é uma realidade do aprendizado. Kwiga rero mwabonye ko harimo ibintu byinshi. Então, pode ver que há muita coisa dentro.
hariho kwiga ukagenda utabikunda, Aí vai estudar, mas sem gostar. ugahurira n'umwarimu ntumukunde, Você vai com um professor e não gostar dele. ukagera mu ishuri igoye ntuyikunde, Você está numa outra escola difícil e você não gostar. mugabo ugasha no mu yindi shuri ukumva biroroshe. Mas ir para outra escola e seguir que as coisas são mais fáceis. Ariko iyo bija hose Mas é tudo isso. mu kwiga habamwo utuntu tutugorane. Amen. No âmbito de estudar, há sempre coisas difíceis. Nijya yoroshe, Probleminhas, né? nijya yoroshe, Até naquela escola mais fácil. hariho ibintu bimwe bimwe wasanga ubwirizwa kwirinda canke ikubuza kugira ngo ushobore kwiga, ushobore kumenya. Sempre fica uma e outra coisinha que você precisaria ou necessariamente ignorar para poder estudar e aprender bem. Iyo ni ishure. Esta é a escola. Amen. Ishure A escola, canke kwiga ou aprender ou estudar, ni ikintu tuzi gikenewe mu buzima, é uma coisa que sabemos que é necessária na vida. kandi burya ukwiga E no âmbito de estudar, si ukuja mu ishure gusa. estudar não é só ir na escola. Ubundi ubuzima bw'umwana w'umuntu bwose ni ukwiga. Normalmente a vida normal ou a vida diária de uma pessoa. Ko abahinga bavuga yuko ishure y'umuntu atangura kwiga ujya munsi avutse. E os estudiosos sempre dizem que a escola começa a partir do momento em que a pessoa. Uruyoya rw'iminota ruba rutanguye kwiga. Até o recém-nascido, de minutos mesmo, recém-nascido, começa já a aprender ou a estudar. Amen. Atangura kwiga guhumeka, Então ele começa a aprender a respirar. akiga konka sinzi ko avyiga, hari ugenda ari direct. Mbwa ivyo byose nuko batavuga burya biramugora. Ari ubwa mbere. A amar ou de. Mas de qualquer forma, talvez seja possível que seja um pouco difícil. Hanyuma agatangura gukura, agatangura kwiga kwihindukiza. Depois começa a crescer e aprende Siko. a se virar. Kwihindukiza, Começa a aprender a. akazogera igihe atangura kwiga kwavura, Chega uma fase, um momento que começa a aprender a caminhar, akiga kwicara, aprende a sentar, hama akiga gutangura sinzi kwavura canke gutambuka, depois começa a aprender a dar passos ou andar. n'ibindi kugeza rero hazotangura kuja mu ishuri. E muita outra coisa, até o momento em que vai ir à escola. Hama muri uko kwiga, E nisso tudo, nesse estudar, hari n'ivyo atamenya ko ari mu ishuri. e há coisas que nem ele sabe. Ni que está na escola. automatike biza uko nyene. São coisas automáticas, vêm assim. Awobaza umwana E se perguntasse uma ati, criança, ninde yakwigishije kuvuga? quem te ensinou a falar? Wobabaza mwese ngaha muvuga ururimi rw'abavyeyi. Wobaza ati, ninde yakwigishije kuvuga ikirundi canke igishangani? Se perguntasse, já cada um diz, quem te ensinou a falar a língua materna? Segundo o Xarani, Turawumuzi. quem sabe quem te ensinou a falar? Mugo waravyize. Você aprendeu. Urumva rero isi ubwayo ni ishure. Então, o mundo em si é uma escola. Ubwo n'ubuzima bwa misi yose. Então, essa é a vida Mu cotidiana. buryo bw'impwemu nyarukije, Então, o espiritual sendo um pouco mais rápido. naho nyene twiga uko nyene. Lá também aprendemos assim mesmo. Kurya ko umwana iyo avutse atangura kwiga, Daquela maneira que a criança aprende. niko n'umuntu iyo avutse ubwa kabiri atangura kwiga. É assim mesmo como acontece com pessoas que Ko nascem de Bibiliya novo. ivuga ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo aba abaye icaremwe gisha. A Bíblia diz, quando alguém entra em Cristo, torna-se nova criatura. Ni ukuvuga abavutse. Quer dizer, ele nasceu. Nico gituma mu mvugo y'igikizwa Por isso que na fala cristã, você bavuga yuko uwo umuntu yakijijwe yagize gute, yavutse ubwa kabiri. diz que quando alguém se torna salvo, aconteceu que nasceu pela segunda vez. Muri ubwo buzima bushasha rero winjiyemo, Então, nesta nova vida que você entra, uca utangura kwiga. você começa a aprender. Amen. Amém. Kuko nk'uko twabibonye mu nyigisho zaheruka Assim como nós vimos ku by'agakiza, ensinamentos passados, umuntu iyo avutse ubwa kabiri, a pessoa não se de novo. hamwe n'uko aba ari mu isi, hamwe n'uko aba akiri mu isi, Da mesma forma, ainda estamos na terra. aba yimuriwe ahandi hantu. Ele está, automaticamente sai para outro lugar. Amen. Mu yandi majambo, aba amaze kuba umwenegihugu wo mu ijuru. Quer dizer, ele torna-se cidadão dos céus. Turi kumwe?
Amen. Amen. Nuvuge abagiye tuvuge ko ari isi, abagiye mu yindi sisha. Podemos dizer que ele vai para novo mundo. Hama iyo sisha rero ubwiza kwiga kujya ku umwana yashitse mu isi yiga naho nyene ubwiza kwiga ibyaho. Então, nesse novo mundo, precisa de aprender da mesma maneira como uma criança Ukiga ubwa mbere kujya ku umwana atangura kwiga kuvuga n'ibindi niko nawe utangura. começa a aprender a falar e isso e umas outras coisas. É assim mesmo como também a pessoa começa. Hanyuma kandi nka kujya ku umwana iyo akwize imyaka yo kuja ku ishuri. Depois, da mesma maneira que quando a criança atinge a faixa etária ou a idade de ir à escola, No muri ubwo buzima bushaho bw'agakiza hari igihe biba ngombwa ko Imana igushira mu ishuri. então nessa vida também nova, vida de salvação, tem momentos que a gente sabe que Deus te coloca na escola. Amen. Amen. Amém. Kandi muri iyo shuri E nessa escola, umwana muto uma criança, iyo bamutwara ku ishuri si ngombwa ko bamweforoma. quando ele leva para a escola, não é necessário que ele informe. Kumbure muri bino bihe kubera ko abana bo bakura bazi ubwenge. Nesses dias agora, as crianças agora já Usanga kumubwira uzoja ku ishure n'ibindi bakamutegura. começam a dizer, aí na escola, isso e umas coisas. Ariko kera wakambona baguhaye amakaye n'ikaramu Mas há muito tempo você só estava. bahagufata ukuboko bati canga tuje ku ishuri tugende. Vamos para a escola. Haba bagashika bakabwira ati genda mu ishure wige. Depois não era passada a idade. Siko ndazi hari abo byagendeye uko. Sei que alguém passou por isso. Ishure y'Imana rero Então, a escola de Deus, iyi abaririmbyi bavuze ngo duga wige. esta que esses cantores disseram para aprender ou estudar. Hari igihe uyiga utabizi, Tem momentos que você estuda sem necessitar do caso. ariko kandi hari n'igihe uyiga ubizi. Mas tem momentos também que você estuda sabendo o ciente. Amen. Mugabo igitangaje Mas o incrível aí, nk'uko twabibonye abantu benshi haragera igihe mu ishuri utahakunda, como nós vimos que muita gente chega ao momento ugasanga urahanze kubera que não gosta. umuprofeseri kanaka Você não gostou daquela escola, canke kubera ko bigusaba kubyuka kare kandi wagomba kuryama, ou não porque é necessário, canke kubera ko icigwa kanaka bikugora, ou às vezes uma certa lição é muito difícil para ti ouvir. ariko ukwiga ni ngombwa Mas estudar é necessário. kandi bigira ikimazi. E tem uma grande Ni importância. naco gituma na Yesu ubwiwe Por isso é que Jesus também, muri miso yahaye ishengero na missão que ele deu à igreja, canke yahaye abizera ou que ele deu aos crentes, yavuze ngo mugende ngo bose mugire iki, ele disse que façam o quê? mubahindure Vão e façam o quê? abigishwa banje. Vai ensinar e transforma. Amen. Seja bem discípulo. Mu yandi majambo, Em outras palavras, abizera aqueles que creem, twahinduwe kuba abigishwa ba Yesu. ou novos crentes que iremos chegar, Bisobanura ko twiga umunsi ku munsi alunos de Cristo, querem dizer que somos ensinados ou aprendemos Kandi- todos os dias. abizera tuca twongera tukaba iki abarimu, E nós os crentes nos tornamos o que ainda mais? kuko iyo ukijijwe Bibiliya igusaba nawe ngo ako gakiza ukabwira abandi. Porque quando você se torna salvo, a Bíblia ela te pede que você ensine aos outros essa mesma salvação que você adquiriu. Amen. Amém. Mu yandi majambo uba umwigisha, Em outras palavras, e sejas professor. kandi birumvikana Yesu agomba ko tuba abigisha beza. E é lógico, Deus quer que nós sejamos bons professores. Amen. Amém. Hariho abigisha babi Há professores maus, baciye mu ishuri mwese mwarabibonye, si bose baba beza. todos que passaram por escolas. Umwigisha arashobora kuba mubi São bons. O professor pode ser mau. kubera afise inzigo atagomba ko abanyeshuri bamenya. Hariho abantu babigirira ico ntawe ubizi impamvu. Porque ele não quer mesmo que seus alunos saibam. Umwigisha arashobora kuba mubi kubera ko adategura icigwa ciwe neza, Professor pode ser mau porque não prepara bem a sua lição. ugasanga ibyo ariko arigisha abana ntiyabiteguye agaca abyigisha nabi. Ele começa a ensinar coisas que ele não preparou. Aho biragoye kugira ngo abanyeshuri bamukunde. Então, depois quando os alunos não gostem dele. Umwigisha kandi E o professor também arashobora kuba mubi
pode dizer mal, kubera ibyo yigisha atavyazi, por causa de coisas que ele ensina. Ele não tem entendimento. ku mpamvu nyinshi, Por vários motivos. kubera ko kumbure mu ishuri atabitora byaramunanira, Porque talvez quando ele estava na escola, ele não conseguia entender a matéria. amen. Kunanirwa rero ko umunyeshuri kumbure kugira ngo umwarimu ntabazi neza ibyo yigisha, Então, o professor não entende bem aquilo que ele ensina. birashoboka ko aba yarose abarimu babi bakamwigisha nabi, Ele também tem encontrado professores maus. birashoboka ko yari umunyeshuri adakunda kwiga yaza arasiba, E é possível que ele tenha sido aluno que gostava. canke birashoboka ko yari umwarimu yari umunyeshuri w'umusuma umwe batirisha. Ou então ele era aluno. Hariho abana bazi gutera urujisho akiravye na hariya kwa mwarimu hariya akaba yakibonye agaca yandika. A criança que olha alguma coisa de longe, até um estado. Urumva iyo atagiye uko biteza kwiga aba umwarimu mubi. Então, quando ele é assim, ele torna-se professor mau. Umwarimu mubi. Professor mau. Yesu rero agomba ko tuba abigisha beza. Então, Jesus quer que nós sejamos bons. Hanyuma nk'uko mu minsi twarabyigishijwe kugira ngo ube umwigisha mwiza, E a Deus nós ensinamos para que ubwiza kuba wabaye umunyeshuri mwiza. é necessário que tu tenhas sido bom aluno. Amen. Amém. Kuba umunyeshuri mwiza, Ser bom aluno. icambere nuko ukunda kwiga. Primeira coisa é que tu gostes de estudar. Abaririmbyi bakoresheje ijambo rikomeye cyane. Os cantores usaram palavras muito fortes. Burya abantu bakompoza indirimbo As pessoas que compõem as canções. hariho amajambo bakoresha ukabona umenga ni ijambo risanzwe mugabo rifise ikindi gisigura. Há palavras que eles usam e fica como se fosse normal. Ntibavuze ngo, nimba mwumvirije, ntibavuze ngo genda wige, Se vocês perceberem, eles não disseram vamos estudar. bavuze ngo duga wige. Amen. Disseram suba e vai estudar. Umuntu yaduga haba hameze gute? Quando alguém sobe, é quando quer. Aba ari ahantu haduga. Amen. Quando tem. Ku musozi. Ni bande bize ku mashuri baduga imisozi? Então, quem pode estudaram. Abandi ndabona mwakuriye mu biyayi. Vai chegar à escola. Uduga imisozi uyimanuka ntabwo biba byoroshe. Subir montanha e descer não é fácil. Bajya nabo bakoshe ngo duga wige. Então, eles também disseram suba. Bisobanura no kugira ngo ushike muri iyo shure Então, quer dizer que para você chegar nessa escola, harimwo effort, harimwo akigoro bwiza kugira. há um esforço que você deve fazer. Kuko mu buryo bw'impwemu iyo havuze kuduga, Porque espiritualmente, quando diz subir, ahantu havuze kuduga ni ukuvuga haba hari igeragezwa kanaka, quando diz subir, é porque tem uma certa limitação. haba hari ibigoye. Não é uma coisa difícil. Kandi turavye muri Bibiliya ahantu hose abantu bagomona kubona n'Imana tubona ngo baraduga ku musozi. Quando vemos na Bíblia, em todo momento que as pessoas queriam ter um encontro de intimidade com Deus, eles tinham que subir montanha. Mu yandi majambo iyo umuntu amanuka aba ariko amanuka mu bintu bitari vyiza. Então, é uma palavra quando ninguém desce, né? Descer para coisas que não Akarorero ni Loti. exemplo é Ló. Loti batandukanye na Aburahamu. Ló, quando se separou de Abraão, Aburahamu yamubwiye ati tora aho ugomba kuja. Abraão disse, escolha o lugar. Loti yatoye hehe? Então, onde que eu posso escolher? Ahantu heza mu kiyaya. Amen. Um lugar lindo. Hatazomugora bitakeneye ko yigwa araduga imisozi. Um sítio onde não seria difícil, não seria necessário subir montanhas. Ariko turazi ingaruka zavuyeyo. Mas nós sabemos a consequência. Umva Aburahamu we yaciye aduga hehe? Mu misozi. Subir montanhas. Ndagomba rero turabe ibintu bikeya ko twumvikanye neza yuko twese duhamagariye kuba abigisha. Já entendemos que todos fomos chamados para ser professores. Ijambo ryatwugure ryavuze ngo abo Yesu yita bene wabo canke abo bavukana n'abakora iki? A Escritura diz aqui aos teus chamam. N'abakora iki yemwe? São como? Ivyo data agomba. Amen. São aqueles que obedecem ou fazem o que Hama yavuzemo ayandi majambo akomeye. são as palavras fortes. Umuntu wese Toda pessoa washizweho kubera intumbero kanaka. que foi colocada por causa Amen. de certo propósito. Muri uko gukora ibyo data agomba
muri ibyo gukora ibyo data agomba Então, nesse fazer a vontade do Pai, hariho ibintu kanaka specific Imana ikugomba ko wewe nk'umuntu. há coisas específicas que Deus quer de você como pessoa. Ivyo rero ubikoze niho uba umuvukanyi wa Yesu Kristo. Amen. Se fizeres isso, aí tu te tornas irmão de Cristo. Kuba umuvukanyi wa Yesu Kristo rero ubaye umwigisha mwiza. Ser irmão de Cristo, você se torna bom Hama professor. kuba umwigisha mwiza bisaba kuba umunyeshuri mwiza ubwa mbere. Ser bom professor é necessário ser também primeiro bom aluno. Hama kugira umuntu abe umunyeshuri mwiza, Então, para ser bom aluno, icambere yemera kwigishwa. primeiro aceita ser ensinado. Amen. Amém. Hariho abanyeshuri ashika mu ishuri ntiyemere ibyo mwarimu amubwiye, Alguns chegam na escola e não aceitam o que o professor diz. ashobora kubihakana mu buryo bwinshi, Desvio, várias gusamara ntakurikire. distraídos. Amen. Não seguir a Uko umwarimu ikintu ca mbere ashitse mu ishuri avuga ati mwicare mutekereje mwumvirize. A primeira coisa que o professor fala quando chega em sala de aula, ele diz: sentem-se e prestem atenção. Iyo umunyeshuri atumvira mwarimu, Então, quando o aluno não obedece, urumva biragoye kugira ngo yumve n'ibyo amwigisha. é difícil até entender o que vai ensinar. Amen. Amém. Hari n'igihe ashobora kumwigisha wewe akaba afise ibindi yize yumvise ahandi, Há momentos também que o professor quando começa a ensinar, mas o aluno estudou de uma forma diferente, num outro sítio. iyo ageze mu kibazo agasanga ariko yishura bya bintu kubera iki ntiyagombye gutega amatwi umwigisha. Então, quando chega no fazer teste, ele responde outras coisas. Por quê? Porque não quis prestar atenção no que o professor Kwemera kwigishwa ni ikintu gikomeye. aceitar ser ensinado é algo. Ihigira kabiri kugira ngo umuntu abe umunyeshuri mwiza abwiza kugira ibikoresho by'ishuri. Segundo ponto, para a pessoa ser um bom aluno, é necessário que tenha material. Amen. Amen. Nta munyeshuri atagira ibikoresho hamwe ngo yizere ku mpera z'umwaka azomenya. Não há aluno que tem falta de material escolar e depois fica à espera de passar no final do ano. Bajya abayenge bavuze ngo ni ugufatane kopi. Amen. A gente andou cantando dizer que deve pegar copo. Abo ngaho imaputo ntibaza kubimenya kuko Tudo não vão saber. gukopiya si ikirenga, ukwandika si ikirenga, Porque apontamento, kwandika abanyeshuri bo ngaho imaputo si ikirenga cyane. o apontamento aqui no Maputo não é exagerado, não é muito. Kubera bafise ibitabo hafi birimwo byose, Porque eles têm livro que tem quase tudo. ariko abize mu bindi bihugu ntibiwe ndavuga. Mas os que estudavam em outros países já estavam preocupados. Ibitabo rimwe ugasanga ari imparugwa. Alguns livros você poderá comprar. Nibaza ko abantu batanga kuronka ibitabo bashobora gusomamwo kwigiramo, sindabizi no mu masegonderi sinzi. Kwanza nk'ibiharuro n'ibindi ntabyo wigera ubona. Eu acho que algumas pessoas até chegaram a secundária sem mesmo ter um livro. Wabwiza rero kuba ufise ikaye kugira ngo wandikemo. Então você devia ter um caderno para escrever. N'umwarimu kandi yaba ari umuntu abwiza kuba abanguha kwandika. E o professor também tinha que ser ágil na escrita. Munyeshuri akanehogeza haturika ubavu, ninde yaturitse ibavu ariko arandika uriko ukurikira umwarimu. O aluno escrevia até seguir Mwiruka. Por escrever rápido. Ibikoresho biba bikenewe, Então é necessário. ikaye, ikaramu, igome, ibiki bijya byose. Caderno, caneta, lápis, borracha, todas aquelas coisas. Sinzi ko turiko turumvikana. Não sei se estamos entendendo. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana naho nyene ivyo bikoresho birakenewe n'ijambo ry'Imana. Então, na palavra de Deus, esses materiais também são. Amen. Amen. Ntushobora kuba umwigisha mwiza wa Yesu. Bibiliya uyeruka kuwa Mungu hanyuma kuwa Mungu akuroho agakungu gutuma uja mu rusengero biragoye. Você não pode ser bom aluno, sendo que na Bíblia você só carrega no domingo. Bizokugora kuba umwigisha mwiza uririmba ari uko Mariyamu atubwiye ati haguruka turirimbe. Você não vai ser bom aluno se para cantar for necessário que a gente não tenha que dizer. Ivyo byose ni ibikoresho twahawe ku buntu dufise bishobora kudufasha kwiga neza. Tudo isso são materiais que nós tivemos de graça, que nos ajudam. Kuronka umwanya wo kuja hamwe no kumva ijambo ry'Imana.
não ter tempo de estarmos juntos e aprender a palavra de Deus. amen. Amém. Hanyuma kwemera kwigishwa nk'uko nabivuze bifatana kandi no kumvira umwarimu. Então, aceitar aprender, isso também anda em comunhão com gostar do professor. Umwarimu mwiza aratanga ibikorwa. Bom professor TPC. dá TPC, eu trabalho para casa. Amen. Amém. Amen. Hariho abana badakunda gukora TPC. Há crianças que não gostam de fazer o PPC, vão trabalhar em casa. Iyo umwana adakoze igikorwa umwarimu yamubwiye, Quando a criança não faz o PPC, aba ariko aratakaza kuko umwarimu ntazoshobora kumenya nimba yaratahuye canke atatahuye. Então, ali é difícil o professor saber se a criança entendeu ou não a matéria. Imana idufashe cyane. Deus nos ajude. Aha abavyeyi natwe zo turagiramo uruhare gufasha umwana gukora TPC biragufasha nawe ubwawe kumenya aho agejeje. Então, aqui nós pais devemos ajudar as nossas crianças a fazer o PPC. Isso é fácil também de saber até que nível eles estão. Amen. Amen. Umwarimu rero kumwumvira Então, obedecer no gukora ibyo akubwiye byose. é fazer tudo aquilo que ele nos. Hama tugarutse kuri mwe twari kuvuga ko umwarimu mukunda cyangwa umwana. E depois voltar para esse ponto de gostar do professor rodeado. Ntibisaba yuko umukunda cyangwa umwana urinze wemera kuja mu ishuri. Não é necessário gostar dele rodeado. Ntuzova ngo je kicare musi ndagikunda Você não vai dizer eu não gosto daquilo ali. n'ibyo azombwira ntabyo nzokora. O professor, o que ele quiser, eu vou fazer. Aho ishuri rizokunanira. Então, aí você não vai conseguir. Imana idufashe cyane. Deus te ajude. Bisobanura iki? Bisobanura iki? O que isso quer dizer? Nubwo umwarimu wowe utamukunda, Por mais que tu não gostes do professor, kuko uzi icyo uriko urakurikirana ko urigomba kwiga ngo umenye, porque você sabe o que está seguindo, você tem que aprender e saber. ugira umwete wo kumvira ibyo agutumye hanyuma ukabikora. Então você só presta atenção naquilo que ele diz, que esse tu fazes. Amen. Amen. Aha twavugamo byinshi Aqui nós poderíamos falar muita coisa, certo? ko mu buzima twavuze ko mu isi Porque na vida nós dissemos aqui na Terra, iyi si igereranywa n'ishuri, o mundo é comparado à escola. kandi umwarimu turi muri ino si umwarimu nta bumwe. E o professor, nós estamos nessa terra, neste mundo. O professor não Aba baririmbye bavuga ngo abarangije kaminuza nibo baba batwara. Os cantores ali cantaram dizendo que os que terminaram a faculdade, eles já são governadores. Amen. Iyi si abandi bahora bavuga ngo isi ngo ni kaminuza, si ishuri isanzwe ni kaminuza. Outros dizem que o mundo não é uma escola normal, simples. Ah, mas é faculdade. Kimwe mu biranga kaminuza, Algumas das coisas que mu biranga caracteriza a faculdade nuko utigishwa n'umwarimu umwe. é que não é ensinado por um único professor. Amen. Amen. Kandi muri uko kwigishwa ntabwo wigishwa n'abantu baba barize ibintu muri rusange, ariko wigishwa n'abasipesiyalisite. E você não é ensinado por pessoas ou professores que tiveram aulas juntos. Ni ukuvuga umuntu aba yanonosoye icyo kigo. Ele é especialista nessa matéria, quer dizer, alguém estudou para essa matéria. Aha turiko tuvuga ko tugukunda umwarimu no kumwumvira. Nós falamos da questão ali de gostar do professor ou de obedecer. Mu isi rero Então, no mundo, usanga dufise abarimu benshi. nós temos muitos professores. Amen. Amém. Amen. Amém. Aha mwoca mwiyumvira ko turi mu rusengero ngo abarimu basha mugaca mutangwa guharura ni revera ni pasiteri ni nanaka nanaka kumbure na jewe ndimwo. Vocês podem começar a pensar que os nossos professores são. Abo nivyo n'abasipesiyalisite mu rwego kanaka, Isso é certo, são especialistas num certo assunto. ariko mu ishure y'Imana turimwo Mas nesta escola de Deus, nós hariho abandi barimu mu buzima bwa misi yose duhura nabo. tem outros alunos que nós nos debatemos com eles no dia, na vida cotidiana, na vida diária. Amen. Amen. Amém. Bajya baririmbye bavuze ngo ibigeragezo ngo ni iki? Ali os cantores cantaram dizendo que Nick. as tentações são N'amashure siko são niyo mashure.
none ibigeragezo vyobaho, mwibwira ko ibigeragezo vyobaho abantu batahari? Beneda, twiyumvire gato, ibigeragezo ata abantu bahari, ibigeragezo vyobaho? Será que pode existir sustentação se não existirem pessoas, se não tiverem pessoas? Bon, ombore sinzi ingene vyomera, Não sei como isso seria. ariko bo reka dufate uko ko vyoshobora kubaho, uko kumbure wogerageza n'ukuri wenyene. Mas então vamos considerar que talvez haja. Ariko kenshi na kenshi ibigeragezo tubiterwa n'abantu. Mas várias vezes, ou muitas das vezes, nós somos tentados por pessoas. Imana idufashe cyane, Que Deus siko? Hanyuma ugaca usanga abo bantu turi abantu kubera ko yatugerageje, Depois nós começamos a olhar essas pessoas. yakubwiye nabi, Falou nada contigo. yagukoreye ikintu atari kugukorera, Faz uma coisa e não se quer. yaguhemukiye muri iki na kiriya, Decepcionou nisto, mais aquilo. yagize iki n'iki na kirya na kirya. Fez isso, aquilo, mais aquilo. Imana idufashe cyane. Que Deus nos ajude. Ariko muri urwo ruhande Mas neste lado, hari igihe usanga ari umwarimu, tem momentos em que há professor kumbura Imana yacishijemo kugira ngo wige ikintu kanaka, que Deus passou por ele, talvez para você aprender uma certa coisa. Imana idufashe. Deus nos ajude. Amen. Amém. Namuciyemo kanyamwese ati ibyo byo ariko aravuga n'ibiki, aho uriko urambwira ko wa muntu ejo yambwira uko nuko ari mwarimu kwe? Já estavam congelados. Kuko Porque ubundi assim, ibigeragezo biza mu buryo butatu. as tentações vêm desmamente. Bubiri canke butatu, reka tuvuge mu buryo Duas bumwe. ou três, né? Umuntu arashobora kugeragezwa Não pode ser tentado kubera kamere yiwe uko dusanzwe tumeze, por causa da sua natureza, como ela é. ugasanga urageragezwa kubera ukuntu umeze. Não consegue ser tentado pela forma. Hariho umuntu muri natire yiwe atihangana, Então, uma pessoa que na sua natureza não é paciente, n'akantu gatoyi kamutsitaza, uma coisa pequena que escandaliza, ugaca usanga ko umure yavuze nabi depois começa a falar, canke sinzi biramutuntuje umutima. ou então essa coisa me toca no meu coração. Iryo nigeragezwa kuri we n'ibigeragezo. Deu uma tentação, né? Habaho n'ibigeragezo bizanwa na Satani. Então, há tentações que são trazidas por Satani nk'umwansi wacu Satanás como nosso inimigo. atifuza ko twoshika mu ijuru. Ele não deseja que nós possamos chegar no céu. Imana idufashe cyane. E Deus nos ajude. Aha turabona abantu benshi, dufatiye nko kuri Yobu, Nós vemos muita gente. twarabonye ingene Satani yaje akamugerageza Vemos como Satanás, kuko yariko yerekana yuko agorokeye Imana kubera ivyo Imana yamuhaye. porque dizendo que ele estava a mostrar justiça ou retidão diante de Deus por causa das coisas que Deus tinha lhe dado. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu tunyarukije, A terceira forma nubwo twitwa ibigeragezo ariko atari ivyo, é que nós chamamos de tentação enquanto não é. ari iki, ari novuga tuvuze mu yindi n'igipimo. Quando seria talvez em outra fala, teste. Umuntu uza kivugika neza, test. Nós temos teste. Iyo bavuze test mu Kirundi bakivuga ngo iki? Iyo umwarimu atanze, bamwe bakwita ngo nakabazo, ashaka kuvuga test, akabazo gatoyi, no kuvuga mugurira mukore test akahandika akabazo, ariko hari n'imvugo sinzi ukuntu bayivuga. Outros dizem, falam de teste. Agafindo bikoreshwa mu biharuro aba ari probleme, ni probleme agafindo. Ariko hariho ukuntu, reka dufate ko ari test. Então, é teste. Mu buryo busanzwe, De forma normal, umunyeshuri wese iyo ariko ariga hagwiza kubaho igihe ca test, todo aluno quando vai estudar, acha que no momento tem que fazer teste. mu gihe atarashika mu gihe c'ikibazo rero gukora ikibazo kirangiza. Antes de fazer mesmo o teste final. Test imara iki? Então, qual é a Ni iyo kuraba ko umwana ariko arataha canke umunyeshuri ariko aratahura. Vamos saber que o aluno está a entender os raciocínios. Mu gihe umwarimu ari mwiza abonye ko atanze test akabona abanyeshuri ntibamenye, Quando o professor João, depois de ter dado teste, viu asubiramwo ico cigwa foi aprovado, muita
vez que não aprovou, asubira mu ico cigwa kugeza igihe bazokimenya. então ele volta de novo para esta lição, até o momento em que os alunos vão entender. Amen. Amém. Aha rero ndiko ndabereka ko Imana Então tentamos dizer, kubera ko idukunda porque nos ama. kandi Bibiliya ivuga ngo igomba yuko dukura mu buntu bwayo. E a Bíblia diz que é necessário que nós cresçamos na sua graça. Amen. Amém. Dukura mu kuyimenya, mu kuyitahura, Nós cresçamos em entendimento. iratesta kugira ngo irabe aho tugejeje. Então, Deus testa para ver até onde nós estamos. Amen. Turamaze kwiga kuri Aburahamu ukuntu yapimwe. Nós já falamos dessa catedral, como ele foi testado. Kaba kaga rero Então, é triste. iyo umunyeshuri hageze igihe ca teste Quando chega o momento de teste, agasiba, e o aluno fala, hariho abanyeshuri bameze uko. tem alunos assim. Nta banyeshuri basiba teste ngaha, yumvise ko ari teste agaca yemvanta ingwara ati je ndagwaye. Então, assim, falou que é um teste, começa a inventar doença. Hariho ayandi mashure kumbure yarakoze zingahe azifise, E quando às vezes numa outra escola ele já tinha feito. kavuga ati iki cigwa tugeze ko wapi ibi ntavyo noshobora kabisa. Então eles vieram. Reka ndagikwepe nigwaze. Fugir, escapar, fugir. Abakuze bo nko muri za secondaire canke university aragenda no kwa muganga kugira ajane certification. Talvez na secundária, das faculdades, ele vai até no hospital. Agamije kugira ngo kubera ko abona kumbura aho dutese yakoze yatoye ati bazoca bagira mwaye nizonca ndonka amanota menshi. Muravyumva? Então, depois que ele trouxe aquela. O atestado, mostrar e comprovar na faculdade, então depois vão lhe dar uma média. Imana idufashe. Deus te ajude. Mu vy'Imana nta mwaye niba. Turi kumwe? Estamos juntos. Mw'ishure y'Imana nta mwayene. Na escola de Deus não há essa coisa de média. Teste ushobora kuraba ukayisimba, Pode aparecer um teste do cérebro, ariko kubera ko Imana idukunda mas porque Deus te ama, igomba kuba umwigisha mwiza. e Ele quer que você seja um bom Nk'uko professor. twabibonye umunyeshuri yagiye akwepa amatesite, Como o aluno que vai fugir. biragoye kugira ngo azobe umwigisha mwiza kuko ntiyemeye kugira ngo bapime ukumenya kwiwe. Ele se torna um professor, porque não Urumva yagiye amenya ku mamwayene donc arrangement mwayene ate baronka diplome. Então, ele só arranjar maneiras de ter média, até ter o diploma. Imana idufashe cyane. Deus ajude. Abaririmbyi rero barampenza agiye baravuga ati wemere wige, Então, esses cantores me abençoam. Amen. Aceita. kuko niyo wiga Quando aprende, hanyuma ugatsinda neza vencer, utarondeye guca ku ruhande ngo uronke mwayene sem ter passado de nada, só para canke ngo ubu hari ubundi buryo bwo gutegura ikimbago kugira ngo aze gutrisha. ou então sem ter calculado. Wize neza Quando estuda, já aprende bem. twumvise ngo iki Ouvimos bem. uzoshirwa ku ngoma. Amen. Deus coloca hariho impera ku bagwanye urugamba neza mu iryo shuri. então reservado para aqueles que estudaram bem nessa escola. Umwanya ntitwemerera, O tempo não nos permite. ariko nagomba mvuge ku kindi kintu kimwe canke bibiri. Iyo uri kuriga ni vyiza ko wiga byose. Quando estás a estudar é bom. Amen. Apenas estudo. Amen. Twatanguye tuvuga hariho ivyigwa usanga udakunda, Nós começamos a dizer que geralmente não, mugabo usanga ari ngombwa kugira ngo wunguze yuko ubwiza kubimenya. mas é necessário você saber conhecer para ter aquela aprovação. Amen. Mu mashuri mato y'intango na segondere kumbure utamenya ico cigwa ntiwunguruzwa. Nas escolas gerais, no ensino geral, geralmente, se não fizeres esta lição ou essa matéria, não faz. Mu ma university naho haraho bafise system ico cigwa kikunaniye Nas faculdades também tem outro sistema assim. Se esta matéria ukaba wawose mwayene y'ukunguruzwa disciplina, depois conseguires ser aprovado, não é? barakure kutunguruzwa
este déficit da ariko icyo cigwa wananiye mu mwaka ukurikira uzogisangayo. aquela matéria, aquela disciplina que você não conseguiu passar. Hariho uma umuntu vez de encontrar. usanga yarize icigwa mu wa mbere kikamunanira, Então, geralmente quem faz uma disciplina no primeiro ano não consegue passar, não consegue acadêmica. mu wa kabiri akongera agisoma kikamunanira, No segundo ano tenta de novo, não consegue. ugasanga hageze ko arangiza university icyo cigwa kikora gikora. Então chegou até o momento de terminar a faculdade, ainda TV. Ibyo bintu ntibiryoshe. Essa coisa não agrada. Imana idufashe cyane. Deixa eu Jesus. Natwe rero nk'abana b'Imana Vamos também como filhos de Deus. nturondere gusimba, Não procure saltar. emera iyo shuri uri muyige. Aceita estudar. Amen. Nessa escola. Pawulo Paulo, hajya yavuze ibintu byinshi ele falou muita coisa. ukuntu dukwiye kwifata mu bigeragezo. Como devemos estar, nos comportar em meio a tentações. Amen. Amém. Yabivuze ko icyo bitera, Ele disse as causas. icyo bizana mu buzima bw'umuntu. As consequências, o que a coisa traz. Aha hamwe twasoma mu Baroma 5 ku murongo wa 3. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo. Yariko atwigisha ukuntu dukwiye kunezererwa n'iki n'amarushwa, Ele nos falava de como devemos nos gloriar das uko ngo amarushwa azana kugira gute kwihangana, produz por a tribulação, produz a paciência. kandi ngo uko kwihangana nako kuzana iki E a paciência traz o quê? kudatsindwa ni kugeragezwa. A experiência. Amen. Amém. Hama ngo kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. E a experiência traz a esperança. Amen. Amém. Hama ngo kwizigira ibitaraba nako ntigutetereza. E essa esperança não traz confusão. Amen. Amém. Mu yandi majambo, Em outras palavras, iyo uriko uraca muri izi test, quando você vai passar por esses testes, uca muri izi test passando por esses testes, bituma ukomera. isso faz com que você fique Amen. Umunyeshuri yize neza um aluno que aprendeu bem, agakora amatest uko bikwiye, fez os testes como ikibazo kije ntagira ubwoba. Então, quando vem o teste, Hanyuma niyo yashitse mu kazi até quando chega no trabalho, bagatanga test de selection kugira ngo aronke akazi, ntagira ubwoba, agenda afise confidence. então quando vem, tem aquela entrevista com o teste da prova. Yagera no mu kazi bagatanga ikibazo kugira ngo batange promotion, naho nyene agenda atagira ubwoba. Também já para dar ali as promoções, ele vai seguir. Iyi promotion kugeranya nuko kwizigira ibiki ibizoba. Essa promoção vem mesmo da esperança. Amen. Amém. Turafise ibyo twiteze. Então nós temos coisas. Abaririmbyi bavuze ngo tuzogira tuzoshirwa ku ngoma. Os cantores ali. Bibiri ivuga ko neza ko tuzoganzanya na Kristo. E a Bíblia diz que nós devemos reinar com Cristo. Ariko kugira ngo dushire ivyo vyizigiro, Mas para podermos colocar essa esperança, Imana iradukomeza mu buryo butandukanye devemos ter essa esperança, Deus nos fortalece kugira ngo mu byo duhura nabyo ntibitume tunyiganyiga. para que aquelas coisas que nós nos debatemos com elas muzosome hajya mu Bikorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo wa 11 mubandanye guca ku murongo wa 13. vão ver o 1 Coríntios capítulo 10. Havuga ukuntu ibitugerageza byose tuba dushobora kubyihanganira, Diz todas as tentações nós podemos ko ngo fazer. niyo byoba bikomeye Imana ntiyemera ko tugeragezwa n'ibidushobora kwihanganira. Por mais que sejam fortes, Deus não nos daria tentações que não possamos ou que não seríamos capazes. Hanyuma mu Bikorinto ba kabiri 11 E 2 Coríntios capítulo uhereye ibyo murongo wa 11 kugeza kuri 21, no ku murongo wa 21 kugeza kuri 33, versículo 21 a 23, Pawulo nawe yavuze ibyago yahuye navyo, Paulo também diz, fala das aflições que ele kandi yabivuze nk'ivyirato, e ele fala isso como existiu. yerekana ukuntu ivyo ari byo yirata, atirata bya bitangaza n'ibimenyetso yagenda akora, Mostrando que ele se gloriava por essas coisas e não pelos sinais e milagres. kuko ivyo ari byo byamukomeje kugeza aho arangiza urugendo neza. E foi isso que ele fortaleceu dele, até ele terminasse a sua vida. Amen. Amém.
nuko rero natwe Então é isso, nós também. ni byinshi twovuga kugira ngo umuntu abe umunyeshuri mwiza, É muita coisa que nós poderíamos falar hanyuma bikunda azobe umwigishwa mwiza, e ser kugira ngo azobe umwigishwa mwiza, bom aluno. mu yandi majambo abe umuvukanyi wa Kristo. Em outras palavras, ser irmão de Cristo. Amen. Amém. Ariko kimwe gusa Mas uma coisa só. abaririmbyi barangije bavuga ngo Wiki. ngo twihangane turi ku mugongo wa Yesu. Vamos aceitar, estamos na Amen. Jesus. Muri ibi bigeragezo nyene, Então, nessas tentações, muri ibi bigeragezo uko byaba bimeze kose, de qualquer jeito, qualquer forma, renganya amaso ibyo uri kurabona, renganya amaso ibyo ubona, ignora as coisas que você está a ver umenye ko Yesu muri kumwe. e saiba que estás com Jesus. Hariya twasomye ngo Aí nós lemos, Yesu yatubwiye yuko ngo tuzohura n'amarushwa, Jesus nos disse que nós ariko ngo duhumure, Yesu yaranesheje. mas vamos pacientar, Jesus venceu. Amen. Amém. Ni byiza rero yuko muri ibi nyene uri kuracamo, Bom, e nessas coisas que não posso ubwa mbere utahure yuko nk'umwana w'Imana, Imana iragukunda, primeira coisa, entenda que como filho de Deus, kandi kujya ko umubyeyi akunda umwana atoreka kumushyira mu ishuri ngo ni uko bigoye, da mesma maneira como pai não pode deixar de matricular o ni nako n'Imana kubera ko idukunda é assim mesmo que Deus também porque itureka tugaca muri iyo shuri. nos deixa passar por essa escola. Ariko hamwe n'ubwo iyo shuri igoye, Mas por mesmo essa escola, ikintu gikuru ukwiye kugira no gukomeza ibyizigiro muri Yesu, o que é mais forte, mais grande, kuko yaranesheje kandi yaremeye ko natwe azotuneshereza. ele venceu e vai nos fazer vencer. N'aya majambo Então, umwanya wamaze kuduherana, ele já, ariko nagomba ndangize nguha kaze kugira ngo wiyumvire mas quer se convidar. ishure uri kuracamo uri kuyiga gute. A escola que você está passando por ela, como Icambere, mbega wowe uzi neza kuri mu ishuri? primeira coisa, você sabe que está na escola. Nimba utabizi menya ko irahari, Você não sabe, saiba que existe. nimba uyizi cyangwa utayizi mbega iyo shuri kuyicamo gute.